intambwe tugeze ko uyu munsi irashimishije nubwo impinga ikiri ndende. Nagira ngo mbonereho akanya ko gushimira no gukeza abantu bose n'inzego zose n'amashirahamwe yose yitanga atiziganya kugira ngo uwo mugambi ushigweko. Umunsi nk'uyu no guhimiriza abanyagisagara bose n'inzego zose ngo twese twongereze ingoga kugira ngo dushike kuco twifuza. Ico twifuza naco si ikindi nuko ata muntu n'umwe yosubira kwandura umugera wa sida, nuko uwamaze kwandura wese yoronka imiti ipfupfahaza kandi agateka kiwe kakubahirizwa. Ikindi naco nuko ata mwana n'umwe yoba akivukana umugera wa sida. Kuko bisanzwe bimenyerewe, umunsi mukuru nk'uyu ujana n'icivugo nyamukuru. Uyu mwaka rero hatowe icivugo gikurikira: turanduranye n'imizi ikiza sida, tubone gushika ku iterambere rirama. Hano mu gisagara ca Bujumbura rero ibikorwa byo kurwanya ico kiza byarahagurukiwe n'inzego zitari nke, inzego za leta hamwe n'amashirahamwe y'abigenga yihaye intumbero yo gufasha mu kurwanya ikiza ca sida. Aha nagira mbonereho akanya ko kubashimira bimwe bivuye ku mutima, kuko ivyo bakora bimaze gushika ku ntambwe ishimishije.